Niteka bakunzi ba televiziyo isanganiro kubana namwe muri ano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira amashirahamwe 11 leta ifisemwo imitahe niyo atatanze inyungu nkuko biri mu cegeranyo cingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2022 ushira 2023 hamwe n'igice ca mbere cy'umwaka wa 2023 ushira 2024 muraja kubikurikira muri ano makuru na igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuno wa gatanu abantu batanu harimwo umwe yahora afasha abinjiza ibidandazwa mu kigobe na bane bakorera ahandikishije impapuro zitandukanye bakaba bagizwe n'ico gipolisi gukora no gukoresha impapuro za magendo ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru amafaranga arenga miliyaridi 37 yasigaye mu yagenewe kugwanya ikiza COVID-19 ariko arafasha mu guteza imbere igisata c'ubuvuzi vyemejwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta kuri uyu musi wa kane yishura ibibazo by'abashinga amateka kubijanye n'icegeranyo c'isuzuma ryakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta kwikoreshwa ry'uburyo kuri uyu wa kane Odase niyo nzima akaba kandi yemeje ko amafaranga yose yegeranijwe mu bikorwa byo kugwanya ico kiza yashikanywe mu kigega ca leta tumukurikire ko tubibona ibikorwa byasozerewe neza hanyuma kandi ubu aho bigeze amafaranga yasigaye atari make areka arakora ibikorwa by'iteka byo gushobora guha inguvu ubuvuzi nko kurondera ibikoresho amambulance guha inguvu ibitaro n'amavuriro n'ubundi buhinga bugezweho bwo gushobora kuvura neza abene igihugu nuko rero muri mu ncamake byifashe tukizera yuko ikicegeranyo naho hari amahinyu yagiye atogwa ayo mahinyu ahanini yatewe nuko kuntu gwari ugamba kandi bitakunda hamwe na hamwe byari nka hose yuko les procédures zijanye no gutanga amasoko zateza gukurikizwa ko amafaranga yose yatojwe biciye mu banki commerciale yoba yarashitse mu kigega nahanyine nta makenga ahari uko bigenda haba aya covid haba n'ayandi ko amafaranga yose atozwa aja mu kigega ca leta acha mabanki commerciale nka yose rero uko bigenda riverema iba chaque jour donc au jour le jour nuvuga yuko atamafaranga ashobora gusigara kuri konte itoza amafaranga aja mu kigega ca leta nuvuga ko riverema yiraba au jour le jour nahatwo gwizeza yuko atakingo cyo cyarasigaye kuri konte commerciale kijanye n'amafaranga ya covid cyane cyane kuri bya covid vyovyo kubijanye n'amafaranga yinjira byari informatize hari platform ikurikirana ku mwanya amashirahamwe 11 leta ifisemwo imitahe niyo atatanze inyungu nkuko biri mu cegeranyo cerekana ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2022 ushira 2023 hamwe n'igice ca mbere c'umwaka wa 2023 ushira 2024 ni mu gice ca mbere c'uno mwaka amafaranga hava mu mashirahamwe arenga gato miliyaridi 70 kuyegeranijwe yababa miliyaridi 100 y'amarundi yari yitezwe Mirekanyange. Ivyo vyegeranyo uko ari bibiri vyerekana ko ayo mashirahamwe 11 atatanze umwimbu ico bita dividende muri rw'igifaransa kubera ko zahomvye ahandi naho ayo mashirahamwe ngo ntiyishuye amakete yandikiwe yo gutanga ivyegeranyo vyerekana uko umwimbu wagenze bamwe mu bashinga amateka bakagira amakenga narijya biboneka ko leta yari yiteze imiliyaridi zababa 100 zivuye muri uyo mwimbu ariko yaronse ayarenga gato imiliyaridi 71 bamwe muri abo ni nk'umushinga amateka Sabine Ntakarutimana na Terence Manirambona nkibaza nti none iyo mubarungikiye amakete nkaya kandi bazi ko biri muri obligation zabo ntibishure nta ngingo mushobora kubafatira kuko mwene ibi nivyo bituma
n'umwaka ukurikira atanguvu bijamwe candaraba BBC naho bavuga ngo n'a pas distribué les dividendes report à nouveau sur l'exercice suivant naho nkibaza ntibifatira ingingo uko bashaka canke hariho amategeko bategerezwa gukurikiza. Nako ndaraba ama entreprise ateza gutanga ama dividende je ndavye nasanzemwo na entreprise akomakomeye leta ifise mu mutahe muniniya ariko gasanga bavuze ngo resultat negative abariko bakora bahomba ariko no vita izi za onatere onatu RPP za kujereko n'izindi nako mushiranganje none ubutunzi bwoduga gute mu gihe aho abo bose ahirije nyene bakayerekana ko bungutse atakintu kivamo ni muva ko dukorera ku biharuro by'ubutunzi bimwe bishaka kuba atari byo mu gihe abantu abo tuzera ko bunganira canke basahiriza bo berekana yuko bakora bahomba. Kuri ivyo Audace Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko amashirahamwe amwamwe yikubisa gashi. Twovuga ko hamaze kuboneka akarusho kuko byahora mu myaka yeze siko birubu hari nyinshi zimaze kuvyuka zitanga ama dividende ariko hari izindi by'ukuri zikigoyagoya nk'izi zakojera uko imyaka yose imaze iracagoyagoya ifise ibibazo bitari bike nto kwiganda vugira hano twafashe intumbero yo kuzikurikirana hafi na hafi umushikiranganje cyane mu kuvugurura inzego zizirongoye ama conseil d'administration aba commissaire au compte ariko ingingo z'ibihano burya ibihano biba byateganije n'amategeko ntibibaza ngo dushire ibihano bitateganije n'amategeko aho byoboneka ko guhomba biba biterwa no gutunganya nabi ibikorwa by'iyo shira hamwe hari izindi nzego zisha zibikora. Ibi bikaba byashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu gihe inama nshingamateka yariko yiga ivyegeranyo vy'ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 hamwe n'igice ca mbere c'uno mwaka wa 2023 ushira wa 2024. Umushikiranganje w'ikigega ca leta aranamenyesha kandi ko mu bihumbi 2022 ushira wa 2023 ibiciro vyaduze ku rugero rwa 18 18 kwijana nayo ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rwa 35 n'ibice 2 kwijana ugereranije n'idolari ry'abanyamerika. Ni mu gihe mu gice ca mbere c'uno mwaka ibiciro ngo vyagumye biduga bikaja ku rugero rwa 26 n'igice kimwe kwijana. Harakoze Mireye Kanyange mu gisata c'umutekano naho abantu batanu harimwo umwe yahora afasha abigize ibidandazwa mu kigo Ober na bane bakorera handikiza impapuro zitandukanye baragizwa n'igipolisi ko bahingura impapuro za magendo ariko araberekana kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano akaba yamenyesheje ko abo bantu bafashwe kubera bakora bakongera bagakoresha impapuro za magendo harimwo n'izikigo Ober. Pierre Nkurikiye akagabisha abo bose bakora impapuro za magendo ko bakora ibinyuranye n'amategeko. Tumukurikire. Amatoza catangura ahereye kuri uwo wa mbere yaraje kwerekana izo mpapuro za magendo acarabandanya ku buryo hahavuye hatogwa inzu z'iyandikiro zimwe bita secretariat public zishika kuri zibiri ivyo vyaha izo mpapuro za magendo zifyaturirwamo ciye yiyemerera yuko basanzwe bakora izo mpapuro za magendo. Muri izo nzu z'iyandikiro rero haratowe ibikoresho vyinshi bikoreshwa mu gufyatura izo mpapuro za magendo zaba vya vyuma rutondanya bumenyi bita bakunze kwita ordinateur n'ivyo bikorana bijya bifyatura impapuro n'ibindi n'ibikoresho vyose bijanye bakoresha mu gufyatura izo mpapuro za magendo. Twovuga bimwe mu vyo bahafatiye hariho izo mpapuro zibiri zari zerekana yuko uwo muntu yarishe ayo mafaranga imodoka yose tegezwa kuriha ku mwaka. Hariho ibitasi vyerekana yuko abantu barishe amakori. Hariho za mpapuro z'imodoka ari bita carte rose. Aba bose bakorera muri izo nzu yaba uwo afasha abantu kwinjiza ibintu bose bace bafatwa aribo rero tuberetse ngaha tugaca ubigica gikurikira ari uko baca barongera ubutungane kugira ngo nabwo buheze ubahane bwivuye inyuma. Tukanagabisha abazikora abazikoresha
n'abazerekana izi mpapuro za magendo barumva yuko ubuhinga uno munsi bwo kubiraba buhari. Imvukira z'intara ya Gitega ngo ntiziriko zirijukira guhingura amazi ku rugero rumwe n'izindi intara bivugwa na buramatari w'iyo ntara aho amenyesha ko abavuka muri iyo ntara arongoye bafise izindi mpano zo kwiteza imbere no guteza imbere aho bavuka. Buramatari Ivena Manirambona agasaba abaturuka mu zindi ntara kuzana imitahe yabo kugira ngo bashobore guhingura amazi mu ntara ya Gitega cyo kimwe n'iyindi bigambi kugira ngo umugwa mukuru wa politike Gitega utera imbere. Tumukurikire. Aya mazi acuruzwa yahinguwe menshi ntahingurirwa ino naho hariho nyene makeyi mugabo abagwiza atunga urumva biragoye kubarira ati jewe nakuze mu ntunganyo yiwanje ntegekanye ibi ugaca usanga nta muhamagara afise wo kuja mu vy'amazi burya nabo nyene ntugire ngo baroroshe ntuca umuhamagara ngo acagira ngo ndagiyemwo ati je ndafise intumbero y'iterambere ryanje n'ingene zoteza imbere igihugu nciye muri ibi mugabo turabasaba yuko vy'ukuri nyene nabo boshira mu kuboko mugabo mwashaka twenga Igitega ntitwikunda ico gituma ivuye n'ahandi turashima naho yoba umunyengozi umunyabururi canke butanyerera hari yanye akaza ati nje gushinga uruganda twe duca dushima kandi nk'abajeje intwaro turamushikira mu byo dushoboye kugira ngo yoroherwe twe tugira tuti rero ubufise umutahe wese ahubwo naze mwashaka twarahamagaye abantu batari bake nimuze mudufashe twubake umugwa mukuru wa politiki erega umugwa mukuru uri hagati na hagati udakomeye wibaza yuko twose bwose nyene ngo turatekanye gose dufise igisagara kiri ku mupaka tudateje imbere igisagara kiri hagati na hagati mu gihugu yemwe ari umuntu ashiye ubwenge yabona yuko ari nkenerwa gukomeza igisagara kiri hagati na hagati mu gihugu kuko nico n'imiburiburi wogira ati aha anye ndashobora gutekanirwa ndashobora kuhakorera imigambi ntekaniwe umugabo uri ahantu harya ku mupaka n'umugizi wa nabi ashobora gutereka ikigwanisha agakubita igisagara bikaba ubugesera urumva naho nyene no kuba maso umugabo ingorane nuko atari twese tuyibonaga gutyo ni byiza ko twese tuyibona gutyo bakazana imitahe abava ijya nino n'abanyagitega barimwo hanyuma tukagwiza amazi mwarumvise na nyeshi baramukavuga avuga ati none byananiranye gute kugira ngo dushobore gushora amazi basi kandi twiyemera ko dufise amazi meza kandi aryoshe urumva rero n'uwo ari we wese afise uburyo tugira tuti kaze dushigikirana. Ningaha makuru twe twategura cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese muriko murakurikira mugira ibihe byiza muherereye nawe utaha.